Yezu Kristo mu izina rya Yesu. Amahera ndaguhereza nayo kuzana imihimbi iri mu rugo rwanje. Icara hajya. Twahari. Usoma hera. Turonka byose. Rero karashitsi gane usuzuguze mu rugo rwanje. Unyo yavuga urukobwa kweri na boss nyagira yaruretse. Ngira ndamwicarira. Oya sishobora kubikwigisha mugaro kuducakara ndaguhanura. Uribona ingene usa. Ego. Urazi wajuze. Urazi ngaho kwaye mvuda ashobora nukoga. Nuka. Ako kantu barakambwiye. Nziza ntugare mugabo. Ndamavye. Sinumvira ko noguheba. Nani kintu nakimwe mbona cyo nandikanye nawe. Ushobora kumva ingene ushobora kumbwira ngo ntavyo wumva kandi uzi neza ibintu wangiriye kandi uzi neza n'amajambo wambwiye. Basigaye bagorana muri no miso bajya hose bosi baya hose baguma bamumagara arindire banze yindwe bicaye kwanza mafie Jezi sindagukeneye ngo mbagende ukazi ndihuta Cyayi cyamaze gushya papa. Cyamaze gutungana gusa rero ujya mukozi yera bategezwa kutura mu kazi wena ari gusanga yamaze kugisuka bazi uko ndihuta gusa shera abasukira kandi ndiwe gende kukazi Nekumya gusaza kesho kumya misa muri no bisi mwanya ngo tuganire no bisi biragoye uratunze biragoye cyane rwose no musi baza kunsigira ikintu Vuye kwishuri baza guca ku kazi ndaza kuguhereza mukiri kibazo oya kugenda nta cyangwa ndaza kuraba nta ngorane urandaba ku kazi ndaza kuguhereza amafi ntacyo ndoye byose ibyo ndondera reka n'iby'iwawe tegezwa kubiguhereza nta kibazo
nawe urya mukozi yera bimeze gute yamukozi mugamba ameze neza papa ibi utegetswa kumubwira abategetswa kubitegura tukaza byamaze gutungana ashiramo agasukari rirwe ndazi ko agasukari winywera kekenyi uratinya gukora diyabete ugomba birya bintu bizosigare birya ndeko nawe utaraheza ishuri kugira ngo abigusigire jeke ntawo binjyana ariho ndi papa papa ngo no musime ngo hapfuta utevye sindavyibaza akazi uno munsi ni kenshi cyane asambiri ziraza kugera none nakavutaraza sindavyibaza gusa mbona abakozi baguma bandondera sinzi ikibazo coba cabaye ku kazi niyo mpamvu ugomba kwihuta ubuzima ndakubura ku kazi papa wewe turavugana mbona agenda akazi umenga ni kenshi abakozi baguma bampamagara hatari papa sawa nawe genda bana kumenga mpava ncereko ndakore kugende cyane mpamagarira hera mugabo hari igihe utombora ku kazi mbona umenga abakozi bariko barangora kandaguhetse no dimire papa merci sana bro byo gufata bisi kubera ndabona umenga ntibiza kunyorohera uze kugura igitungura kwishuri abona ko utanyoye cyane papa wewe vraiment mpamagarira hera tuvugane kugira ngo abesige tuganije ibyo mu rugo je ndagomba kugenda era itaba papa era bawo no musi de bichari ngaho ndaguhaye polisi meze neza izere mu gikoni wewe warasa jana ndihuse ko amasasa no yagetse sawa turasubira sawa witeye ibyigwa cyane rwose ego izere mu gikoni wewe warasa cyane ibintu biratunganye ubonye urahari amavuta arahari bimeze gute mu rugo ibyo byose birahari saa yine uze kubaguka ku kazi ndasiga ibyo byose bikenewe uze guca witora hariho marionete arasikaye dukeyi nyene isukari ko yabuze muri ino minsi ho bari isukari cyane asukari karaheze kwera karaheze sinzi yuko ku kazi ho bari isukari ndaza kuraba buri kilo cy'ubuki tuzoza turakoresha ubuki ntagura ego sawa rero murakoze meme imbo meshake ingonyaruka dusenge tugende none mbere kubera iki utazinduka vyane gashaka najya ndushe babigoye ubu ni mu kwambira amasaha mumenye ko yihuta sibyo amaje navyutse kare sawa uriko bidakwemera hanyuma bari banje murabizi yuko ubuzima tubayemwo ari ubuzima bw'amasengesho sibyo cyane hama ndabasaba kumwe nama ndabibabwira sibyo mugumane umutima sibyo wo kwiyumvira kuri Kristo Yesu sibyo kugira ngo mugire umutima nk'uwiwe ntimube nk'abandi bana bose aho hanze ibintu bihari birateye ubwoba ndabasabye mwizigame hanyuma mushire umutima kuri Yesu kugira ngo ubuzima bwanyu ntabe ari mwebwe mwiyobora ariko buyoborwe na Yesu Kristo sibyo mumenye ko turi umunyu w'isi kandi dutegerezwa ku muco w'isi sibyo amasaha yagiye akadusenga ndakutwa gushimiye amen 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 haleluya ariko wikeneza mu isi wikeneza mu kiye wanje hama turasubira sasa wabura nurichike bacero nawe ndacerewe ntace reka ndayisige gatatu
munsi akazi kweri karaza kunyica mbe ariko ndazibaza gutungana abakozi baguma banterefona sinzi ngo bagomba kumbwira nibo baguma banterefona kweri. Oyi alo reka kuguma mugora je ndaje nesi gufata imodoka mu mpera sinzobashitse ivyo birabaraba gusa ndaje kubitunganya ndazi biraza kugenda neza rero byose ntibikorwa n'amafaranga. Sawa je ndaje nimubwira ubwoba sawa sawa. Mabuye nyanja ushaka kuvuga nabi utazi n'umuntu adodoye wari none umviriza uri wayi navuye ku ishuri ngaho ishira no kuvuga kuri wewe ishira n'irimana umviriza papa wavuye ngaho ubunyene avuye ngaho ubunyene papa wawe gazi yuko atarengana hajya ndamuhamagara umviriza menya umviriza ndamuhamagara umviriza ubwira n'abayitabi none nubizi ayanyu yafata kangaha ayanyu atahita bufise ko mama yangu jurama itabi wabonye isa n'itabi urama itabi cyo wabonye isa n'itabi ndabizi kuri inwa nubwo wigiriye ikindi nati umviriza amanyango manyako hashe ngaha uraza kunwa hashe mugira mugira karawoke karawoke umviriza barafata yakwanza itabi aya umviriza namwe jewe yo wapi kweli waje mamagara papa wawe ahubwo ntiza telefone nta telefone ufise ntiza telefone sha ntiza telefone ndamuhamagara uko yaye mashi agomba hashibo nka samoya wiwe cuka ugufuye ku ishuri ubivuye yoriko wewe amasheni nayi wawe nundi umviriza rero kama uranukiye wewe nywa mustage yo amustere je mbwa ntinde umuhenda je ndabivuga we mustere ya 2005 je ndabivuga sawa nta na kimwe ga mustere ndayiguha je ndabivuga oya Frank maije twimabwira nabado amaje nabi mugira mugenda concert mu rupaku kwa boss aragaruka gusa yahaye ahubwo nayo desa araba nabi no yakwaka sawa bayanya kinaenda bivuga omenga numpera umuntu okay ariko nakona gutera mu boss nazasha yana ifa ya pesa ahubwo ndabwira yuko no musi hashi kuri dimi yo bebasha Cha nta asaba diri mesh namusi natahavu bavure mu jya ku mahera ndabutse yaje kwirebera kaka manzi kiwe ya natambutse yo urabuze je na fry kabisa allo oyo fresh ego man mbiriza rero wari ku ishuri amashuri no kuvugika abo bemwe katamuze muhira nta muntu numwe hari fisi noti ya 10,000 reka ibyo bintu ngo agomba aje gukora ingafise reka nibyo nani muceho muze hano
ndabereke tuza gutaha ebana barashe no musi turahaturira ndibera urupango sini darufise yadutelefone ngabaguhemba amahera ngaha Yezu Kristo mu izina rya Yesu Nipe tano kwanza. None umvirize kwanza ahantu mudodora nko kumengo ni kwa basona banyu ko iyi protein irirangi muhareme uwo babwire muri sibyo muri subiza Aha ni kumugenzi kumuvukanye. bawujani yaki nyuko buja si hari hama murondera iki Tuje gukora devoir. rondera subira ingena babwire rero ivyo umenga wa mukobwa kubera ugenda n'abatipi batatu rinjira kwa giti Arazi ko barabakwiruka. Arazi ko barabakwiruka. Uruzamu bahunga. umvirize rero wenda kwemereye mugabo umvirize manza murindire no manza muri nawe uri umunyeshuri kura panze izo ntanda baza mu biki gihe mubo kwaso uyigira abwire muje mu busambanyi imihimbiri kwa basumengo ntibabareze ndabasohora ku majiji hinge ndabereke je sindavyemera muje mubiki samani yaduwa muje mubiki Zamani wanyu zamukutu. manyanga nakubwiye ko ahantu hangora oya umvirize je ndabamena iyo mitwe yiwaje Basi tugucorere basha. munchorere zamani aho ndemera ayo mufise mwati ya reka ndaroha yito zoganda wewe mene mumawe Gatara gusoma gato. wewe nugenda ibyatsi wewe ibyatsi muraho murasa ni muje mu burayi aburaho biri abanyeshuri muri kino gihe ntimugigomba kwiga oya nana No kumukatamarira wo mu mabere mu. banyakwiza kwa banya Berako bumusho. no musi ebana urayibona ninda kutegurira agatamanda muri myebwe ninda myemba rero nibuzi kari umpemba muze mu gatama Ahubwo babanza kwiruka yarabaza. muraho murasa urabana yuko Babazo. maya akiragenda bigiye abayanga baye bibiri urasura kuntera induru Wone wazana ko Wazo mushara. akomeye Tagakuye ntaro. ubwiza mani genda shushe ngo shati Yamwe ngara datari Nawe yakiteguye. turanwa tujya abajamana batelefone kugira bazane
Oya sibiri. Ndakuvuga. Mafaranga turashobora yateraza. Ndiba mnazotonda kuishure bana. Echo. No musi nabintu bebi. Nibaza ko mukinwa kwa kundi nyene. Eba, no musi bachata. Aba no kusanga nazazamura. Ndimurwa nibiye. We ugurura. Bukebuke nta mafaranga yawe nta mafaranga dukeneye iwawe. Usukura afite amahera wewe. Kareke nta kareke bugari kose mnakaya amafaranga. Utakokora kutiza hapa. Mbona simuoni? Pesa yangu ni kuswa. Mambo. Yeah. Ningwe. Kwa maji. Kwa. Ona sasa. Leo unakwenda ile pesa. Pesa mbele. Ngora nenyere. Kandi ufastishe cyane. Ufastishe. Ujama. Ndamubona mureke sawa wewe. Tuko bazima. Indira. Zana amafaranga shata na amafaranga. Ibintu taraba. Ntudutete. Ona sasa. Moto ndio. Hapa ni 1000 francs. Nenda tu. Nenda tu. Subiri kesho. Eti. Nando subiri. Twende. Wewe franga Iki jamaa bahungu. Ndio hizi franga ndio hizi. Dabi iki jamaa. Acha mkwanu. Franga wewe. Nipe franga. Nipe franga. Niona itama. Nibukidiri Nipe franga zangu wewe. Nibukidiri dufise wewe. Nimucha. Niende basi. Akudekona. Poa. Wewe fresh. Poa. Lea kusimu. Wewe fungua mlango twende wewe. Wewe dogo wewe. Fungua. Chama. Ukurura leo. Fanya haraka. Ayo. Ya, unalenga jeso. Wewe. Wewe kichwa. Fungua mlango wewe. Fungua. Funga. Haraka wewe. Wewe. Banyak. Susuire sha. Apa patana. Numas, banyak susui. Aja ni jadi Mexico, rawat. Ya. Mak, kabut. Yang selalu tidak apa. Tidak apa. Tidak boleh. Nenda kwemi, hamjauza. Mak. Mak, no bus. Kenapa, Bang? Ya boleh jadi bus.
umuzamu wanyu aracyumva kigiye umukono baramuhaye igiti garagara ndabemeye man urabona rero agafuniko kariya anakimwe Era yagusiguriye bino bintu byabaye mu rugo rwawe umukobwa wanjye yabaye ndagenda mugaca munzanira idaje by'amabangara amaruwayare
boss je bikoze na Wasa. boss nabyo namenye je ko ntibere hariya mu gikoni numva n'akazi sinari gaheze Nijira uradio uriko ruragongomoka wamegane muri kose. Hari habaye. je numva bimwe n'uko baravuga sinzi kuraba Gendo mpamagare Mayaga ndamubaze. Mihimbiri yinjira mu rugo kwandizanye ibintu by'ibitabi. Ndagenda ku kazi mu gaca musigara. Je kumumagara mumbwire. agutumyeko Mayaga. Yego boss. Muri rusako mu matwi yanjye. Ntaragira ico mvuga fukama ngaho. Choma yakira boss ariko bibagiye ko mugore nandi fukame kweli. Nyarutsa je ndifite ibibazo mu mutwe wanjye. Raba umukobwa wanjye hajyanye ngaho. Icara hajya. Nevyagenze gute? ndaje boss ndafukama Era we mva mu maso ge. Icara neza. Qu'est-ce qu'il y a? Mayaga. Izo nzoga zinjiye gute? Inzoga. Nabona umukobwa wanjye nambetse. Mayaga, ndiko ndavuga. Boss none je nivyo ndabizi nk'uri kurabimbaza rukuri. Je ntavyonzi waraye. Linda ari kuri protaye. Biba ntavyonzi. Linda ari kuri protaye. N'umukobwa wawe ufise ubwenge simurakuze boss ni. Linda ari kuri protaye. Ninde yuguruye bajya babandi bari baje mu rugo rw'iwanje. Jewe urabona ine vyagenze. Urabona wowe yantumye je arawe igihe wagenda ku kazi yaciye agaruka. Aca ntuma ntamagara imikate ngo yavuye ngango atanyoye icyayi. Nje nagivuye kuzana imikate sanga ngahabaye karaoke. Urumva je sinari kubasohora boss. Mayaga. Ndakubwira. Urugo rw'iwanje sikose. Yesu wamugabo. Kandi sakabari. Boss bacu mugani mu Kirundi ati urera nabi ugatukwa n'ababo. C'est pas moi boss je. Ibijya mbere n'ibijya nyuma usubira kugurura imihimbiri yose hariya. Bambasa. Kanigire boss uretse nabi utukwa n'abakwe. Abakozi b'iki gihe bararekera. Amahera ndakuhereza nayo kuzana imihimbiri mu rugo rwanje. Iri kwa muraborego. Era. sabra boss Yare kutware mu gitanda gende gutera mu gitanda. Gende uterere mu gitanda hariya aye. benda mushobora gaini Jama, motare jana, motare. Saku motare, jama. Nishi kwero mwana remere. N'abantu gabasha tamana nta buzima kwere. Motare. Kutugenda kujama wa haje. Ndagushimiye mwami Yesu kugira neza. Ndagushimiye mwami ibintu ushoboye byose kandi uri Imana yamyeho kandi n'umunsi ni uriho kandi uko wareje n'umunsi ni kuri. Ndagushimiye imbabazi zawe urukundo rwawe. Ndagushimiye ingene kugira neza Yesu ukira ugaca. Ndagushimiye kuba ku rubyaro mpaye. Ndagushimiye ingene wampaye abana mwami. Hariho abababuze ariko jewe ngiriye neza. Ndagushimiye ingene wampaye abana beza kandi bameze neza. None mwami ndabakuragije ndabashize mu maraso yawe Yesu Kristo. Ndagusabye ngo mu izina rya Yesu Kristo ndasanga ngo imigabo mibi y'umwe satani ku buzima bw'abana banje mu izina rya Yesu Kristo. Ndabasengeye ndabatira ku bushobozi bwawe mwami. Reka ubagenderere mu izina rya Yesu Kristo. Reka ubatwikize amaraso yawe mwami. Uzomukoze kibirenge kizima. Niwe vyirato byacu niwe twisigiye, niwe mahoro yacu, niwe we ushoboye byose. Turakwiragije ndakwiragije mu buzima bwacu.
ngwino uganze abana bacu ngwino tugenderere ngwino utugirire neza mana inganji yawe igaragare muri ino nzu uzobukoze Yesu Kristo ndakwizeye kandi umwizigirwa ndazi ntakekeranya kutazoduhemukira uzobukoze Yesu shimwe n'iryawe rirakubereye data urakoze izina rya Yesu amen. Yes, pe. Salama. Amakuru y'imisi. Nikenetse. Rero yo kugenda washushe. Ntamuka akazi kabaye keshi. Oya Steve urazi. Nashushe mu mutwe. Nashushe. Urabona ya soko. Imana nakubwiye. Natsinze. Urabona rero Rodrigue. Niwe yatsindiye ya soko. Oya reka. Chenda mahera afise. Tabyabaye. Steve nyene Steve. Oya ntaco mviriza wizongera ndakubwire. Urumva hariho abatipe twavuganye wenyemerera gusa tugikora tumukuzemo hanyuma isoko duce tuyitsindira byokunda ko ushobora gutwara iyo soko neza gose nese cyo ndabikubwiye rega twavuganye n'abatipe baca bamugira bwira ikintu bisaba ijya soko ifise amamiliyoni n'amamiliyoni cyentegezwa kuyitsindira urya naco ntiyohagarara mu nzira. Steve wereka kwiruhisha wewe gusa icunyemerera nuko ngo wemera kuri umugumya banga utazogira gute utazoza kuvuga ivyo uvuga wewe turakivuga nazi ko turi bamwe tubizi none urumva rabo batipe cyane barondera muga turajana kugira ngo uzonyigarama cyembwira nta kibazo gutanga amahera nta kibazo yo badusaba yose zijya miliyoni tuzitahira no yari kibazo sawe business ni business Rodrigue haya kotsindira isoko ndingaha Rodrigue ntadushimwe ntivyokunda none dusha kwambara neza oya twagihejeje kwegi mukeneye ifoto yonyine yarutse ifoto turayarutse kandayibere ubu nyene muce mubikora nyene munyarutse mubikore kandi mwe amahera yose muza gukenera ndaza ko yabahera oya iyo ni iriko irakora akazi ni mumpereze phone mwebwe mugende mukora akazi nimero yiwanje ndayibahereze amahera muza gukenera yose ndaza ko yabahera ariko muze mumpereze iki mpapu yuko mwamuhejeje isoko ndayitsindiye mwebwe nimugende mukora akazi nimero y'umumere murayizi mucya mumuhamagara kuri cya kibanza cyanje mucya muza gutora amahera mugende muyarukiriza akazi mugakore Sawa lakini cyane sabonne
ingorane Singorane. amafaranga Urasanga nta mafaranga nshaka kuvuga ko mbaze ko muri ababosi abanje wenda kumuha cyane. Ego. Okay, kunyemereye kanza nekanegereza agatebe kugira ngo tuganire neza. aho Numva rero mwana wa bosi. Rero urumva je nshaka kubwira kandi cyane namaze kubonera hamwe n'urugo rwacu. Byukuri ujya gutuma bari musiba. Imana yakukunda ubuzima bwo kuturanwa ibyo birarura mutwe si byiza. Urabona rero shaka afise amahera kandi cyane afise n'ubutunzi bwinshi cyane. Urumva rero shaka ndashaka ko ubwo buzima ubaye buhindura tukuri. Ubuzima bwo kunywa inzoga ubuzima era usigaye ugeze ahantu ushobora kuva kose ungana ukaza kumbwira ngene wewe nigeza kuba wowe niwigisha kuba ngene ntaba umviriza ndakubajije wewe niwinyigisha ngene mbaho ngene ntaba oya sishobora kubikwigisha mugaro kudushaka ndaguhanura ubuzima uri kuraba mu ubuzima butaryoshe cyane basi ntibukwiranye n'ubwenge n'usanga nyine umeze nyine papa wawe ufite amahera atunze ufite ibintu byose ubuziro uzigwa n'undi munsi mu buzima sinkeneye sishaka yuko umukozi wo mu gikoni ateka inyanya aza kumbwira ingenzi neza kuri yacu ubuzima niyo mpamvu nakubwiye manzo ngendere kandi wampaye akantu uribona ingene usa yego urazi iwajuze urazi ko waje ngaho urwaye imvura udashobora no koga unuka urabona hageze kuva hariya wari imisosi ya papa uje kumbwira ingenzi nigeza kubaho uzosubire n'undi munsi umviriza haguruka harure gatatu wamaze gushikana mu gikoni gatatu umviriza ntakazi kawe gahera rimwe sinagusabye umwanya ntiwawumva rimwe umviriza ndakubwira nyemerera gatoya nyemerera gatoya marure gatatu uri mu gikoni nyemerera gatoya wicarana nanje nkande wewe sa wicarana nanje umwana amaze gusaba uruhusha ngana nabanje gusaba rimwe kabiri gatatu niyo mpamvu nagusabye maze umviriza gatoya rimwe basi rimwe gusa ndagushaka kumviriza umviriza ndabishaka basi mbabarira basi ibyo nakoze byose jariya ndakubwira ikintu kimwe gusa jariya mu gikoni basi nyemerera rimwe kabiri gatatu genda bakobwa b'imicafu urani ngene asa washaka kuza kumwinga yanje negazwa kubaho ngaho mu rugo kwa papa wewe wewe bana Numusaba sana. Beijo. Karibu kweli. Au business. Ndashima. Na kanoti. Capital politique ni mutagati. Nganga kweli. Asi no kuheba. Bize rero ko Nyaje abandi bose babazana bawo jenge namba. Uno. Usa kweli. Cyo bituma mutagasa bana baciye. Kuba twiheze. Ma. Ejo. Ejo nakuronde kuri voice call ndakubura. Kundira kuri phone call ndakubura. Nzi icyo nshaka kubwira. Uko yambarira nanda. Umunsi wabandi ndi gado. Ndakubona kweli fresh. Oh yeah, and then kono zitworosha. Hari ibintu zibikoresha ubwenge. Kandi ibintu byose bifise umwanya wayo. Umunsi nzajya special. Ndaenda ridirira jurandengera simaze uri kuri karuzaka. Umunsi ni so serious. So serious because kuko kubera ngo bakubwira si ibintu byo gukina. No. Tumara igihe kinini cyane turabacana. Bari ibintu nakunyegeje byari muri jewe. Aha, yeshika. Nakunze. Go. Ndabetse ko nkunda mu sister wawe cyumvaho. Namaze gukunda ahubwo neza ko namukunze ntaraba. Ukuvuga ushaka kuvuga mazamana ushaka ufata ikiblo ufata ikitabu bitumwe amatubyohe bise. Ndetse ko nuje kurambwira. Tutarangishura sinumva ko nzanira amazi basi. Ibyo bintu byibaze bana. Rabiye twatura amazi. Banje byo gukunda tubyihoze. Sibyo? Kana kuzana icuma unwe habatu ugenda. Usigaye. Ayo ntajamo bro, ayo ntajamo. Sister kwa tutarinje ni twaratimba. Ndamubwira ko namukunze. Byana. Twaratembe. Aribo kabidasha.
twe twaratembereye naza kumenya na kimwe kandi aho ndamuhejeje tu aho ndamufise aho kantu barakambwiye ako ni finale bagakora n'ivyumviro vy'umuntu aho ndamuhejeje kweri Usuye amazi, amazi. nawe wanyujuje ababaza ko ndi umusore Amazi tunwe bani. murakoze cyane Ibindi byose ni ibintu. ariko nafashe amazi uno munsi kugira ngo ntibave bicangana ariko nawe no mushe sibafasha akantu karyoshe kuko mbona cyane Man. ahubwo wiyongere Samblad. wiyongere tube turaganira tube turayana Man, oya wenda umvise byumviro nzaniye. Ntabwo bibere twoganira from. so rero kubera ko natwe naje nta mwanya uhagije cyane fise ngomba nigire amanaza ko sigara byumvira ariko gusinda gusaba ikintu sigara byumvira Oya, wekenda tu. ndazomenyesha ndabizi Repoa. sawa Tipo kweli mko. Nyiza mboga ari mugabo. Oya. Oya kweli. Pete ende kumbira tu kidigire. Sinapinda n'ibyo vrema. Kako nipenda jama kandi ndire papaze. Ndamusama hera amasomo. Caraca. Oya. Kuni doce, mano. Oya, kanijani. Subira. Oui, papa. Nawe ukeneye Sawa. Sawa. ejo ko nasitse ugiye ku ishuri wasitse no kugenda byagenze gute ko bwaciye mugaruka asanga mwagize ko posere mu rugo rwanyu ufise ikibazo nyuma Nibutse ko mama yantaye. Nubwo dusa amahera. Nubwo tubona ibintu byose. Umutima wanjye nta mahoro ufise. Ko sinshobora kumva gutuma mama gushika ino saha. Yagiye. Ntazi ko ndahari. Cyo gituma nca nidroga kuko byumvikana. Uramba byose papa. Ngabo uranse kunyereka none mama arihe. Kuma ndakubaza. Kuva ndi umwana mutoyi mama arihe. Uranse kumbwira. Wambwiye ngo ntuzi ahari. Wambwiye ngo yaragiye. Ntuzi aho yagiye. Narakubwiye basi njyana ahantu mama yagiye. Hanyuma jagende kumwirabire waranze none gushaka imbere ubusudohewe rero none umunezero wawe uri mu nzoga cyangwa ibyo wari kuyegera ukabimbaza nkagusigura ingene byagenze buri gihe misi yose ngo mama yagiye he mbega ngo wafashe niyo kwiyambutsa ibiyovyabwenge cyane papa impamvu nywa inzoga cyangwa impamvu n'itabi cyangwa ibyo byose wabonye ni uko muri jeri nta mahoro arimo nta munezero ndiga ndafise ibintu byose mugabo sinshobora kuronka amahoro utanyeretse mama none ko mwavyaranye arihe basi nubwo mutosubirana mugereke mugabo ngo mumpisha basi nubwo atsi inshuro nyinshi navyo bigwe bafi ubu rero karashitse igani usuzuguze mu rugo rw'iwanje baboneye ko ntaretse jendi vyose uru rupangu rwose n'ubw'iwawe hariya mw'isoko ufise ibintu byose nawe uzomurana iki usabye 10,000 ndabiguha usabye ndagutware ku ishuri n'imodoka ndagutwara naye ubwo mbazi vya mama wawe ivyo vyihotse irago nzobigusigurira ni wa ndasaba umwanya ngo tuganire nta mwanya ufite guma wiruka mu madini ndanze tuganire ndamubwira ibintu bazi bafise mu mutima ivyo ntivyokurirwa biradusha mu mutwe ariko ivya mama wawe ndakubwira ubura vyihotse igihe uzoheza ishuri nzobona kubigusigurira baba Gano kunazi mama ntaramubona ari sura ubuzima bwo ngaho amafaranga ngo ibiki ndaguha amahera Kari cho kipire shatuchereye. urahazi hano umuntu umukere ngaho umuvunjishe
Urahazi nawe urahazi. Urama. Ni mu giterure. Uri. Abona. Urahazi. Urahazi. Tumurangi. Uraho nyarutsa. Kora akazi neza. We. Akazi turagahejeje ubunyene. Nditeze yuko amafaranga ubunyene tuza kuyatora. Okay. karanduhije basha. Wa muti urakora kuri kari karananiye. Ariko ntacyo nakabutiye umuti kwe ndagapira ndakuboko ndabwire bitahe rero kandi ngenda n'amaguru amahera y'umutuza tubane hafi nshobora yagejeje imbere mbizi Urama amafaranga y'imoto. Nagena ata moto. Ndaguha. Oh la la yo homo hababa. Hololo. Bella. N'umunsi ngo byagenze nabi cyane kweli. Ndakunyononera amazi. Genda ukarabe hariya. Era nawe era. Urakunyononera amazi. Ama era ko ndakubwira. Manyanga ni biki banyanga wowe ni biki? Nakungwa nje cyangwa nafisi. Mbiriza rero era. Namwe nafisi. Mburira umwanya kweli. Cyumbwira impamvu mburira umwanya nanje. Bo bose yoza gasangane sindaheza akazi. Burambira none burambira. Muso kumara. We. Bazi rero menje kintu cyo kugira buto. Ayi nashaka nyine ngire n'iki urabona. Ayi uzahura kanza akabombo. Tuje ntabwo mbonye ngana kujenda jimbo. Ntasoni. Hasi ushaka kamusteri canke aka. Je ntanzo ganwa. Gari nayo bera hiya. Kandi manyanga nawe kubita manyanga ndakubita. Nane ngiziki. Ubita manyanga wumviriza. Ndamuhamagara boss avuga ko tabi. Erega nati. Manyanga. Ndakwisha manyanga ndakwibye. Uranze uranze. Yewe yasha nawe nukuri pera. Aro kuri namwiza n'inzobe nkiyi. Manyanga nutse numva ariko je. Inzobe nkiya marayika n'ukuri. Je nakijidwe. Niyo mpamvu ndashaka umuntu manyanga umviriza. Twahaye. Ganyo kazi kiwawe naje nakazi. Pera kuza ngasida nakura mutse kazi nakugwemo. Manyanga reka manyanga sindakubita. Je nakijidwe. Basi reka ngubitse basi. Sishaka kundi munaza kusa. Reka gukore kwa mucungubitse. Oya manyanga manyanga sindakwica. Manyanga boss nawe sanga twasanga nakwica. Niyo mpamvu shaka. Manyanga ahubwo rero ndakubwira manyanga. Shaka kuvugana nawe. Urabyo? N'umuso ngana kuyonera amazi. Genda ukarabe hariya kwifata hari ndi bomba boss. Ariko nawe uracina. Manyanga reka manyanga sindakwica manyanga. Pera, I'm sorry pera. Manyanga. Mbeza manyanga. Reka ravuze induru. Manyanga umviriza manyanga twumvikane.
Just mbona n'abantu bameze nkawe bambaye ko by'ukuri kandi n'ingene zisa. Izi kanabiri. Ndabona ko sura kwataneza ku makaro bose uba. Cyangwa ko nta kopera na. Manya kaza kwica manya. Manya. Oya. Ichara haja. Nimeki wewe? Haya nusu kuswa kuonyera ku makaro. We. Halo Jesse ndabona Nuzi kuresha. Oya urumva none ndagukunda. Urabona nk'ubu. Nusu kumara ko manya. Ndagukubita. Umviriza. Shaka kuvugana nawe ko Jesse mugana. Ureka fata nabi we. Shaka kuvugana nawe wewe. Genda kicho shaka abandi ho baza kungora baba. Manya. Karasha neza. Bazi tukuye. Atana tende biyamye bana. Ubu je ndimu turabe kwa. Umviriza. Isura yanje. Bantu fate ku kantu barisha neza. Tutari amanyama. Oya inzoga ntiziresha. Iyi nzobe niyimushuka. Yo uyu waba yuzanga Atawisi kama pia mabuji urusi yake baada ya. Ai sika nesa iwanje. Mbiriti unabone njokazi kawe. Akaramusa karasamye kishinga kwino nzome ko karahiye. Umviriza itonde tufuta tutanisiga. Baramu turisi kugira ngo use neza. Turisi gusa neza. Umviriza ngo warakijijwe jana kwijana gukora ko. Ndabona ibirara pana plonda abana bakijije. Randi tipo yambara ingene zinga. Jewe na diki. Bakijwe kugira ngo tuzi. Abantu bakijwe intuzi vyaba. Kaenda wewe. Kugira ngo icyose nari mwiza. Reka ngende. Umviriza. Sawa inda. We nka waraniye so wawe. Reka ngende. Mugaje naho unyase uzorura umutimba. Urabona je iyi sura yatumye Uburusiya butera Ukraine. Urabona hari ibintu. Zindi minsi waza bakobwa muri Ukraine nje barangeneye. Umviriza je ndagaruka kandi utigeza kunyemerera. Mpamvu je umviriza. Je mpamvu kuza nkakoresha ukanze. Manyanga. Nafunze. Murahoresha kungu. Muraka. Namba wanagiye kunura umugahaji. Anda reka nduri nkosero yanje. Ungo tuzoshaka gukora uko Mbere tugofya. Asubira muzisubira ndakoresha wawe. Manyanga kungu. Barakuteye ingabo bari bwembe. Nyanya. Barazi. Urabona bakizwa. Umviriza suku joya no hantu baza baraza kungora. Ndetse ndosura garuka ngahanzo kwigira. Ndakubara kutorombo. Jewe nzorwa gusa sishaka abantu bameze kugira ngo jewe tuvugane na jewe byukuri ngano kuri imyaka mfise nso. Ntaso. Mfise Kristo Yesu muri jewe. Harantu ntakwiye kuvugana na Yesu ni wowe. Aro Kristo Yesu ari n'ijuru n'isi. Mwancu kandi ubuzima bwanjye niyo mpamvu suku. Hamumuzaniye uburofa ngo Biranoye cyane. Sawa. Kumenga ni wa mugenzi wa mushikanje. Gira ndamwicarira. Nubwo mushikanje ngora bose ni mpaka bakizwa. Kuko ijambo ry'Imana ritugira neza. Ngo tuvuge ubutumwa duhereye Yuda dushitse muri Samariya. Mu guhera Yuda iwacu kandi bategerezwa kumwumva. Reka banze ndamuramutse hanze. Ni sawa nyene? Sawa cyane. Utabeshe. Yego. Ndakubwira wa mukobwa. Nari maze iminsi ndakwiyumvirako. Mupanga ibintu byose bimeze neza. Cyane. Nta kibazo na kimwe mufise. Ariko hari ikintu namye niyumvira. Sanga hari ikintu kenye kandi ukeneye mu buzima bwawe. Jewe. Cyane. Nyenye. Ndakikubwira. Muruhusha ndakikubwiye. Ikintu ngenye. Cyane. Okay. Byose urafise. Umunezero wose urawufise hano mu isi nta nakimwe ubuze. Nagira ndakubwira hari ikintu kenye kiruta ibindi byose. Ndakivuge. Igiki. Ndakivuge. Ese babuntu bambona.
urakeneye Yesu mu buzima bwawe urasetse urasetse uje kubwira ijambo ry'Imana urasetse nta yindi ntumbero ufise kandi agira ndakubwira yuko inyuma yo kukubwira ijambo ry'Imana ubuzima bwawe burashobora guhinduka ushaka buhinduke buve ngaho buje Mana aha mwisi byose tubona bizoshongeshwa bizoshira ibya papa ntibizohera papa uramuzi izina ryiwe ati ibya papa ntibizohera sawa wewe Kristo Yesu aragukunda nuwahe uwo mujama waruzi yuko mubo yapfiriye nawe urimo uwo mujama umbwiye nuwahe nta makuru ya Yesu uzi Mana umviriza nshaka kumva kuvyerekeye ivyo bintu asante sana je nibereye ngandi poye kurambira ko hari ibintu mbuze nta nakimwe mbuze mu rupangu rurimo ibintu Mana nawe ushaka kurengana urakoze cyane ngira nje kumusengera na mushikanje ndizera ko bazoba abahindura abandi bagura ubwami bw'Imana reka nirenganire jaba barasatse oyo uri hehe none mani mwe kuno musi mwe mwampevye sawa reka dure hahandi kuri kakagareri kari harya amaja hepfo ndaje ngina mbari kirato tundaje ndabarabe hamaze dusohoke sawa ndaje mugume ngaho ndatingira nambari kirato poa karakuganira subi akasohokanira gusa urakomerewe Mana yanje urakomerewe ubu niho kumva ijambo ry'Imana ufatikanye nawe kebajya ko rangira byo muri ngo yitwa Yesu umukobwa ushaka wo bireka nukuri gusa birumvikana yari yazimiye ari umuntu uvuga nti umuntu ubwije ijambo ry'Imana n'undi tori none nkawe genda mukorane weko na shitani ndazokwakira ereka yaje yewe ereka yaje ngaharirusha yewe subira bose wanje aragwaje bose wanje aragwaje erega je nuwo mugabo ubona wenyine mengo nta no bwingari yifite yaje ngaharigora Yesu aragukunda arabukizwe ukundwa n'umusigetera ariko abona umvuko yohindurwa n'ijambo ry'Imana ko n'ubuhiri butomuhindura n'umuriro utomuhindura ni nashitaye ntazomwakira ubu gusa ikintu kiharuyo bose arakomeje nawe uriyo utakoza nari hafi fresh business bicaye ngaha naye mpoye ngaha kwe twarahebanye sana kwe ni fresh ndahanye cyane uyu munsi nari ndishobora gutagatanya nyene duteba duteruye nka wa munsi wapi kwe subira wapi kweni wapi ya bintu manje anganya afisa wangu no umwanya wayi amusi kwe ndajani weekend wapi kweli man kuri sample gije bigaye ya kwe nkumero kitabi wa munsi kandi ndazinawe wapi je no musi kwe ubona musi nakubwita icukura no musi ntana hari amafaranga je no musi nazanye turasubirana amafaranga wazanye amafaranga wapi man je kweli bigaye bibo wapi kubera iki numva ntameze neza kwanje habaye iki je ntabyo wapi nangora tuzovugana gusa mu ndwiza ariko uruzi mani bwene kweli muryohego je vraiment none ko nzari waho kundi horo uburo ni hatari man hatari kweli usigara umubono kweli none mani matagiye ko bari umubono no umubono nyene ntabwo ndigiriye nivyo naje kubwira cyenda nabihe namahanga yasubanye none mu hatanyoye cyane nzi ko tugomba tume wa mutsamu twende kunwa tumwa amata kandi mura rumwe yarahari cyende wapi man je kweli mwigire kweli je ndigiriye ndaguhevye wewe twiye kuraba twasangira na babandi yego usigara umubono gusa we nana kiwegenda man genda je wapi amenda so wapi
ngaho nari ndagukeneye kuri sawa nta mahoro kuri katuvuge twicaye habaye ikinyana wabona nza ngaha je nza ndihuta cyane rwose nakujya ntabwo je ndatangaye sana je kora guhera ikeje nibere ngaho gumira ngaha nyene rega mwebwe mwarakize abavyeyi banyu bafise ifaranga nimukiboneka ntimenya n'ivyaba mwarahindutse neza gift yasaze reka izo blague reka kandi manu bizamara mwe musige mufise ibintu by'amanyanga byo kubesha umwe ngo ndumubona uwundi ngo gift yasaze gute ko jewe yari online namwiboneye neza tukavugana kuri WhatsApp n'amasengesho yasaze n'amasengesho yase mani mwanyoye ibiki none yirutse mwibarara ngo n'umusazi rero yataye impuzu ari mwibarara rero gift yasaze byinshi ibintu byinshi ni overdose ubu yasaze none abavyeyi biwe batwe tugendana je barambonye umunsi umwe tuzananye ngaha cagihe barambonye kandi je mfise ubwoba ko hava bandondera kandi nawe barakurondera parayiti none yasaze kamupeka none basi bamuteze kwa muganga je mviriza je mupeki twari turi kumwe aca arancika ambwira ngo aragarutse rero ntiyagarutse wewe mwaciyumva ngo yasaze je numvise ngo yasaze kandi je nagiye kumuraba aboshe n'ibiziriko avuga ibintu bitumvikana bitagira sanse batugiriye byabiye rero bite twibweshe je zava ndabira mane nkwerekereye urumva ntarakiri bereka tuve ngaha tugende kumuraba yamba tugende kuraba cyadufana haba reka tugende kuraba isamba dukwepe tugende tujana ndashobora kutubona uno musi ubanza uhere turara sinosura kurara ngaha haba tugende mane twaje kumuraba ngo baca badufata natwebwe ko je mama baravuze kumbona tugane murabe misisi tuvuga ahubwo tumurabe hakiri kare ntibaje kumurondera ko baca bamufata ntabyo azi none ntabyo mwabubwiye manyanga ari ngaha rugara tugende nyanga biramu Bakambisa oya ni bwiza ukambara hano basingirashe nena hanyene hama ni keza cyane kameze nka kari nari nagucumye gusa nyene siko neza aya niko nyene none mbiguti nyenda ukumbuye bisimurishe nanye tubane naguteguye karo ga surprise kajaje yega nzeye nganda kubwira atiko ndamukunda cyane atiko nakwihaye wese ko tutana kimwe nagusigaje mu buzima bwanje ndabizi byose je vyoshikije ukamera naguheba vyiyumvira basi siniyumvira ko noguheba nta n'ikintu na kimwe mbona cyo nanzikanye nawe please ndagukunda hari ikintu nashaka kukubwira shemuse kandi narakitegura ziko bambwiye ko ngomba kumbwira oyo rero birota kandi bibonetse kundota byasera imvura ndakubwira ati wa munsi bya bindi wa munsi kandi byagenze amusura ko basindazi ko bimaze kuba kenshi bashishira nyine ndafise inda atari ayo wawe usanga ufise byashitse aya ni byashitse
baya ntibyashitse nta kintu nakimwe bambwiramo ko byashitse ahubwo natura mabage yaje ofisi irutiye yiwa ofisi yamviriza basire kugira she ndafise inda narumva nake kwa muganga nako ndonde ngene ndabikubwira kusunumva yuko ucumewe kandi ariko no mukanya cyo kuvuga yuko utoshwa kumera ejo wakumva ingene ushobora kumbwira ngo ntavyo wumva kandi uzi neza ibintu wangiriye kandi uzi neza n'amajambo wambwiye uratwara utamena ofisi inda irutiye yiwawe Wabaya mzozi ngileke ule. Hivi warasaje? Wanda musaje. Unaona kama mimi. Moja mpaka kumbuki. Cyane ndimera dusangira itabi ba. Wewe uje mugabwa muri kumukuru sana nayo cyane mwambuka. Ari mu rukundo rwo Burusiya na Ukraine. Bino byo byanangaje mbe. Ampese kuguririza nibi. Amatara baje no gufata taxi mbe. Kanye frère chef de quartier vivre kubigira deje. Jewe. Ngene data jamais dans ma vie. Yo! Yes, uri mukristo. Eka. Ngoja. Mana wambwiye yuko cyari ki. None jewe ibya jeje byo. Ndeka sishaka. Gifti n'umukate. Nanje ndaturinda baranyakanye. Gifti ni jape asangiye. Wewe. Ibya abapatu. Kubeki bambwiye sinumva musaza wanje yarambwiye ngo mpinduke ndiyankira none abagifti nawe twasangira urumoga yasaze ni indirimbo sha mana nkora iki nta kindi kinkuye atari ukotsa uza mu mutima wanje mana ndashaka guhinduka waninde aranyiyakanye Manyanga ngwanda gukeneye cyane cyane. Uragusa manyanga ahubwo manyoko. Birakora bingumbwire cyane urege. Ngumbwira cyane ngumbwire. Ndakubwira ko ndagukeneye cyane ibintu byihutirwa mugabo kandi ndakumanuka ntambaye ikamba. Byihutirwa tamishoro irimo ushaka ukavyire. Manyanga gishiki. Unagene nje nambaye. Wabigora n'amaguru yanje nje ngaha ntambaye ikamba. Bwira shambwira ivyo. Manyanga ibintu bishikiye. Ibintu bigushikiye ibiki ni wombwiye ivyo bigushikiye. Gira niba ari umuntu wakozeko. Je ndamusha we mbwira uzi. Manyanga ngoze nari ndyamye. Urumva ndyamye. Manyanga ndose ibintu. Abantu bambaye shira kwa katuzo ndyamye narose ibintu apana uvuga ngo ndyamye narose ibintu. Uvuga ni ndyamye. Shira kwa kaburungu kwanza. We ivyo sita navyumva ni ndyamye uti uryamye. Manyanga nari ndyamye. Ndota abantu bambaye impuzu zera bantereye mu muriro. Uvuge neza kwanza uryamye warose abantu. Manyanga urashisha. Ndose abantu bambaye impuzu zera. Kire kurano. Bagiye barambuka banta mu muriro. Kenda yo je uri kurano ka yenda gushisha je ndamavyi.
manyanga urantwishe ndakuruhisha we urikura we uragivuga manyanga ububwira ndagucuta wakuru ndagushisha cyenda aho gusa manyanga ndagushisha iba ndagushereke bibwira abantu batagushisha wumvise no izimutira zirano muganzi ngira nari ndyamye ndota abantu bambaye impuzu zera neza yabona n'abamarayika sinzi ukuntu ntahiye n'abamarayika umuriro ni gute abamarayika bashobora gutama umuriro umwana w'Imana mena gasindi ko ndavyumva kandi maze imisi ndota ibintu bibi binyiruka ko biniga manyanga gusavye ufashe dekrenda kubwira niba warose ibi abamarayika ejo uzorota abadayimoni abo n'abamarayika warose iyo uzorota abadayimoni uzorota wapfuye kandi menye ko urose ikintu nacyo byo narabirose ryari kuza nuko nasi bikubwira ngo narose wapfuye bana manyanga gusavye ufashe manyanga narose wapfuye aho sinima mutara wowe uzari bagiye kubwira urose napfuye nyeri wari wapfuye napfuye birajanye n'ibintu narose bantaye mu muriro manyanga gusavye ufashe rero icyumba uraciga aho nugufasha icyumba nugufasha nuko wenyine woraba ukagirana ibyo bintu vyivyo yashobora kuba wowe ari igisubizo c'Imana sivyo yashobora kuba ari igisubizo higa pastor wamutuka abantu na pastor nabumvise cyari waramututse ngaho wa muhungu apfukana nta nuwe wibuka urakora ibyawe ukavyibagira ukavyirenga ndamurondera azoni ikibazo kandi namututse mugabo ntaco ndibutse manyanga anyura atikomeka bamba bakunda kuza ngaha anye bavukana baravuka na wa mukobwa ushimwa afise inoze taye nkiya Natasha nkiya Tanasha ujyanyene taye nkiya ntoze mana nafate ko ibintu abiri seriye habukana taye nkiya papa genda umundonderere genda umundonderere manza kunchorera tuzobivugana mana ndagusabye ufashe genza amafaranga yose ushaka niba ushaka ngo ufashe umfashe ndagufashe nanchorera kandi imbere ubu nyene amafaranga mfise papa niyaza ndaza kumubwira ameshe ngende kurotera amafaranga hamwe ndagusabye ugende umundonderere umubwira ati subira mwenyene mwashwa naho kwibarabara arakunda kumuvugana manyanga maze imisi ntasinzira gende umundonderere ico ndagikora mugabo niba ugomba kuva muri vya icyo usaba cyose ndagikora ukaba ugomba kuva muri vya icyo usaba cyose ndagikora no musaba kwica umuntu oya uvuye mu vya icyo nacyo wose icyo usaba cyose ndagikora nubwo usaba kuja kwa shitani oya aho ndabesha muga icyo usaba cyose ndagikora mamagare pastor wa wundi wa muhungu natuka manyanga subi muga ntumpendeze ubi nukuri uce wakira Imana subi sa umviriza ndagiye ariko hamuzira pastor subi sa ndabikira Eke genda muzana ubiro akafityo uraza kumwereza impamvu wongoresha wihenze ukora kumwakira ndamwakira ndamwakira man muzama sigaye afata kuzigenza kumura hageze ko ndukuka darusha ngende nibaza ko aza kumuza nyaruka pasi nyaruka gira neza hasito niwe yakumbuye ko cyane subira uratunda mwemera arakunda kunchorera umviriza tugende umusengere mana ngagomba kuja mu reka tende namugeye umviriza mugiye ikindi naco urabona ujya mukobwa afise inzobe ntukume umuraba tugende ukuri bikuza ko ngiye kumusengera kandi Imana yishyuye isengesho ryanjye umviriza turindire ntumukore ndabaza ba pastor ndavyumva uko umusengera ebana nyama umusengera ntukore ibyo nza kuba ndi hagufi ndiko ndaraba we genda wihande umukoreko ndakutse ari muri sala ndabaza ba pastor we genda umurabe subira wihande umukoreko je ndumva amavuta yo gukizwa kwiwe sinakora ko nana tugende umusengere akizwe aje muri Yesu subira susu karibu cyane muzima oya kuramubiriza kuramubwira niba tseno cyangwa Imana manyanga genda vugaje bakoze kumuzana sawa genda turabyivuganye sawa urakoze cyane pastor sinokubwa ibintu mazemo imisi ndarushe maze imisi ndota ibintu biri terrible ariko ubu no munsi ho dabaye ibintu ashaka gusigura abagenzi banje bose bamwe bari kwarasara abandi bari kubabwira ibintu by'ivyago nashaka kumva nanje ndyamye singisinzira no munsi narose abamarayika abamarayika bambaye impuzu zera bantaye mu mubiri nahiye natokome pastor ndagusaba ufashe humura igihe tubonana umunsi wa mbere nari ngufitiye inkuru shasha reka kurira Kristo Yesu nitwebwe yapfiriye nitwebwe yabambiwe umve ndakubwira inkuru guhumuriza
aha mwisi nubwo tuba dufise ibintu byinshi bikayangana ivyo ni by'akanyagato abo satani ahumisha amaso abereka iby'isi gusa bakabona ugumenga bazobaho imyaka ibihumbi n'ibihumbi ariko ab'Imana igiriye ubuntu ibugura amaso bakabona ko hari ikindi gihugu turiko twimiriza kujambo umviza ndakubwira inkuru kuremesha mu mutima Yesu bwiwe nubaracateza amaboko ku musaraba avuga ngo muzabananiwe n'abaremerewe mwese ndabaruhura uyu munsi urashobora gutangura kubona abamarayika bakugendera mu ndoto uyu munsi aharamarira harashobora kuba indirimbo ibyo igisabwa n'ikihe gusa nuko wizera uwo Kristo Yesu namaze guhinduka namaze guhitamwo ngisemo gukurikira uwo Yesu nuko muramba ndibuka igihe ndaguca ko hajya navuze ati ngiye kugusengera nagufata umwanya wo kugusengera Imana ishimwe ko yaciye kugenderera bijya byose wabona mu ndoto yari kirakwigisha kugira ishobore kuguhinda sengera rero sengera ndamwakira nahisemwo kumukurikira naretse ibiri inyuma nahisemwo Mwami Yesu akugirire neza kandi agukomeze urakoze pastor bani bayazagera cyane nawe kandi mumbabarire cyagenda batuka kwinjira n'amashitani yari yanteye mufashe ingingo nziza ngiye kukuba hafi ubuzima bwawe bugiye guhinduka no muri kariti bazokora babakuyobekwe uhisemo neza Mwami Yesu aguhizagire ndamugabwa muvukana ngiye kumubwira kizwe n'abandi bagenzi banjye ujya nawe turi kumwe ndamwicariye mwese mugiye kuba ibyaremwe bisha mu minsi mikeya cyane arakoze cyane sawa Imana ibahezagire tuzoza turabona turaganira Mayaga Sabe boss nyaruka kawaii no moto turabuyoze ndagwaye iminota 15 tuveje kuyoza wabyumvise 15 kandi n'indanda amakuse uyahanagure amatapi uyahanagure fresh sawa sawa boss wanje boss ndagukunda I love you boss Simoto Ma fille, ça va? Meze neza kumegura shapo. simeze neza Aho uziki? Cyangwa uri kuraraba tw'intara ya Gitega. Ndabona hari yagumetse neza cyane. papa ndashaka ko umubwiza ukuri papa mama ari usinakijira sinahindutse ndakeneye kumenya ukuri Subira. Iyo kurambira ibya mama wawe cyane umva nanjye nguye muri stress zitandukanye. N'ivyakazi byose nkaca numva umenga ndavyibagiye. Kugera ino sana kakaya nanjye mama wawe yasizemo inkovu ikomeye cyane. Ariko iyo ndiko ndakubona mu rukundo nari nakunze mama wawe kuva tukira abageni. Nta kintu na kimwe wose abantu gukorera. Naho wose abi imodoka nawe kugurira. nigda papa arihe byagenze gute Ni birebire cyane gose. Ariko nkuko ndagukunda kandi ndakwitaho ijoro n'umutaga. Sinari nandiwe no kujya kuzana undi mugore mushobore kubana. Ariko nasanze n'undi noza nayo hava gufata nabi. Ariko urukundo nagukunze nibwo nari nakunze mu mawe tukira abageni. Ndagomba kukubwira ukuri bw'ikintu cyari cyo cyose. Kandi ndagomba kuguhishuka. Mama wawe twarabaye
maze kugera mu myaka 3 haje abantu bamurangira akazi ko kujya muri Omani aragenda arakuntana byari bikomeye cyane uno munsi ndobone dufise ubuzima usaba icyayi mu gatondo nkakironka ariko icyo gihe nafashwe n'indwara ndagwara cyane ukwezi kurahera ngwaye twarakundana cyane twari twavuga ko atawuzosiga umuntu ariko muko kwezi nagwaye yasize mu nzara agenda iyo ndavyibutse umutima wanje urababara numva mbabaye cyane rwose iyo nanjye uri kurambaza mama wawe numva mbabaye cyane rwose kugera ino munsi sinzi amakuru yiwe ariko numvise ko yagiye muri Omani uno munsi uramaze gukwiza imyaka irenga 15 narakwigishije uri kuri kaminuza kuba ntakwitaho suko ntari ndagukunda ariko nibuka ibintu twagiraniye na mama wawe numva mbabaye cyane ariko aho mama wawe atabaye uno munsi ndizera ko uzompoza amarira nanjye sinzi yayo ariko igihe azoza nzomukwereka ndazi yuko utamunzi atandi ifoto ye urabona ariko nzomukwereka homo ntongere kwiganyira kandi ntiwongere kurira rero igihe nicyagera ndazi nzomubona papa kagutegetse ubwiza ukuri imyaka yose imyaka oya wariko warangikitse kuva ndi umwana muto ukambwira ati byagatswe n'ukuntu tubanye ngaha anyi gushikira saa ntarabona n'ifoto ya mama ibaze yaba ari we basishije mu kibanza cyane amakosa ndababaye papa ikigezo umushaka mu bibi ari byose narinze gucamo n'inzoga n'ibimogi nibagize umubabaro wa mama mafiye ntahura amakosa nayo wanjye iki mama yantaye kugenda nawe amakosa asayiwe kumbure bwari ubukene ariko no munsi ntacyo uzomburana igihe nicyagera ngiye gutaha kwaye basa amakosa yiwiwe papa ihangane ndagiye je no kubera byose ibyo ushaka cyose papa mwapapa je warangiye nawe n'ukuri genda uruhuke ariko nanjye ndicuza iyo nari kubimubwira hakiri kare ntihari guca mu ngara zitandukanye nk'izi ariko ndashima ko yahisemo inshuti nziza yatandukanye n'aba bagenzi b'ibiraro business ariko reka ndayishyira imbere kumbure byose ndiko ndondererawe naho no kwica abantu batandukanye ariko umukobwa wanje agahora mu munezero nta kibazo nzobikora nizere Manyaga yaheje kotsa imodoka areka nihuta Manyaga boss. Yes, boss. modoka iri tayari waheje kuyotsa Yes, fine, yes, fine. Yes, tayari. Narangije boss. Yabonezerwa cyane Neza cyane kubera ko nuko nezerwa ntabwo ari cyane sha. Yego uzosubira aho gatumba cyane. Inge twumve naje mu kwa mbere ko muri 2016 nzosubira aho gatumba akaje nzosubira aho gatumba vuba. Oya ndagufitiye Amahera. Nkwishyuza nkitwa nyisa amenyo ndamabese kwishyuza amezi ndakwishyuza amezi 3 Ndoguhereza sheke wogenda muri banki kuyatora. Hereza sheke? Sheke? Muri banki cye ntaho nzi kweri bose. Ejo uzonyibutse nzoyaguhereza. Ju yankubunyene je ukuramira muzoma ngo sheke jewe je yampereza ubunyene. Ofisi bikorwa bingoye genda muri salon nzanirigire. Yabi imodoka wagiye kuyoza mbanze gisibire ku kazi. Bose ubushize wambwiye ati ngiye ku kazi amafaranga yashikanda yagura. Muka ntura yampereza. Wesa ngawizigije wabo rero genda unzanirigire mbanze gisibire ku kazi. Manyaga akona kagare bose murafise ibintu bigize cyamba bura y'imodoka je nzoyipwanjagura cyo utamahembe bigiye amahera yanje. Amahera ya urayaronka ku ngira ngo ibihumbi 80. Benkora ibihumbi 10. Ngira ngo ibihumbi 100. Nta n'amafaranga igihugura ahereza. Ariko we uranguringaho gusa uricaye. Nakubwiye ugenda unzanirigire ntigire ku kazi. We uringaho uricaye amafaranga y'umukozi. Urazi nzuba je girwa rirantunurira hajya. Amahera. Ito fisiga fise ubuhanza nk'umubwimbwa. Urumva?
siyo ufise ubuhanza nk'ubwino amahera si ikibazo mayagenda uzanira igire nigire ndayizine muga boss urabukora nta no kunanshorera basi ramucorera urabavuze basi nshorera kuri ndazaho gucorera genda uzanira igire ndakeneye kuyihuta urakoze gusa jijya modoka urabona ejo tamhema here jya modoka nzosohoka na modoka nzochita yibonjagura je nzoyisatura je nzoyina tamhereje mafungo yo uzuragenda gufisa akatsishi utagomba kumpemba zomubona amanyanga bamuhemba abakozi bose akoze ibihumbi 10 ku kwezi rero virayo ko ivyoye vyoshobora kunanira muraho gusa murasana nanje ububosi bwombera abakozi b'iki gihe kweri barinendoka manyaga I am a big boss urazi yuko amahera yose ndoguhevye yuko utoyaronka nayobonye ba ijire ya boss wawe genda ukanegekayo ndamba yijire ga boss kandi ngo tuma nkata umushahara wose nivyo nawe ukoresheyo urayankata aye kumvura mu boss wo muri 2020 urayankata ndogusanze nico uzocubona biwacu nyo tubeje jemva mu kumoso aye biburamutse bibi yarabaye n'umuntu nze yaguruka ku mutaga hariya aye tocura utazosanga ibintu byose nabo bikwikutse muzocura utazosanga tuze tutagiye se nawe nibyo era vamo maso mahera yacu ndayagura ejo muri amafaranga yanje bose urigereka ibintu bya boss wawe Subi. Subi ni wewe? Njeo? Haika ni Niko nderekwa. Uri kuranagura ibi? None vyagenze. Nana nakwira bimaze imisi bisa nabi. Twenda ko hicu ibiyo hariya hose namaze guheza. Twandagira ngaha ngira nje kubura ngaha hase neza. Matari subira? Subira yagiye. Usanga ari fotokopi. Jezi nemera neza yuko ari subira yoba ariko akora isuku y'umugi. Mwana w'umukobwa ndamuzi ku rumogi. Mwana w'umukobwa w'imyaka 20 urumogi, itabi, booster. Abasore, mana we. Jareka. Office nilisha sinakora para kuchumba. Asubira manzo yidire kwanza. Wewe. Ukuta maje yo kiri bikora. Ndetse ndavyemera neza. Urazi yuko ndakwemera. Muhamba. Muhabepe. None banyagutangazwe ni. Urazi ikintu kintangaje. Ikintu cyambere subira mwenye tabi mwenye rumogi mwenye ganje. Ndamubonye ariko arakora isuku ngaho kandi cyambere ndayibonye mu buzima kuva ngira n'Imana ikorera. Yesu. None jesha ko mbonye uri gukora isuku hajya. Oba wakijijwe cyanke niza booster ziriko zirakora kubera ko ndazi neza abantu banywa booster muko cenda bazi ndabazi itabiryosha vyinshi ari gukosha wiruka ari gukosha ubona uwoga ipfu wibaza ngo ni muruzi aho none negenze gute kwanza zimbabe Manyanje ndiko ndagerageza aha ndabitaho hindura utegaza kubuhindura ubuzima nyira urazi impamvu uri kuhindura ubuzima ya groupe yawe ureka batayogira ibyago muko gusa kwanza ngira waranayimenye kwanza kuko ndazi ko ijya genge yawe ntiyogira ibyago nawe rero wamenye ko wamujema wawe niki yamaze gusa yego ndabizi arasanze nawe usigaje gusa be je nsanzwe kurana buri ibintu ngira ngo wasatse oya je kandi ndagusanga wimere ngo
unywa yavuga urukobwa kweri na boss ngira ntiyaruretse sindagututse ntushapfuye ndagusize amavuta ngaho sindagututse mugaba ni muraye muhindureje urabona nko muje umwana wa boss naye natsikunda nakuba mugaba je unyita ubibitebe Jenzo unzokubwira ibyo shanze kubera iki nawe nta kintu je mbona ndushije nzonyuba natu ndiko ndagerageza guhindura ubuzima nabikubwiye ubuzima twagendeyemo narabubonye kandi nawe warabubonye namugasubira hagati yawe uri mwiza n'ukuri muhamba jenga ndumva nyine ani iki kweli manyanga usigaye warenze hadira kubundi ugomba kuza kubwira ibintu nk'ibyo umwana wasoma nene tatawe cyawe ukagira reka sugira kandi manyanga wana rumukuru oya urabandi kunda gusaba kuri za boss urabaje ndiko ndaze gusaba reka sha neka ari kumwira ngo ndasa n'abantu bitatu uzabose wabone nabaye suko nari mviriza uko nari mfise ikintu cyumbabaje sawe ntacura kumeze uhindura ubuzima bwawe muga ntuhindura ubuzima ngo nukubera ngo wabonye ngo bagenzi bawe ngo bagize n'abatahugira ibyago uhindura ubuzima bivanye n'umutima wawe kuko umutima wawe ubikubwiye muga ayo wana nambwiye yuko nyine ndaguchore n'amafaranga afise kandi ndiko ndakirisukura biza ngomba mugane ngomba mbizi ariko nshaka ndagutuma sivyo urabona ujya mukobwa cyera yaramfashe igihe umuntu biheze yaramfashe nabi umuntu biheze urabona ko yafashe nabi aranuka ajya nyambikiba haya je ndabizi neza yuko ajya natso kumutana mu ngiye kumufumurura nkamufokora nkamukubikofe nkamfunga gusuke mviriza amanyanga ugomba kuresha ntibajyana ingumu kubera ugomba kuresha ujyana umutima hamwe n'ubwenge wagiye kumwishikoresheje amanyanga ihangane rero hamajeho nahinduye ubuzima singini ndakuze rero akantu kagukomeza ubiri isuku nganira bandana nakugirira isuku nakonda gukomeretsa ndakugorora isuku ndakugorora isuku ndakugorora n'urumogi n'ubwo bihari genda bandanye bose ni hararajya nanyanga yakungora sakazi kenshi n'umunsi ubona ndakoropa icumba cyane cyapa Marisa Isau ujegera tukesha Bite Isau kumenga uragwaye Meze neza kumenga si normal ufise ikibazo nyabaki ko nteye ubwoba mwana wanje nyine mama yose bafise ikibazo utogenda gute ufise ikibazo urakivuga kugira ngo ndakimenye icya mbere na mbere hanyuma tugisengere nimba ari ikibazo imana idushoboze kuko niyo dutabara muga ukigumijemo nawe ntacyo byo kumarira namubwira ko ibiki gashaka ibiki reka kurira ahubwo mbarira ikibazo ufise ndagusabye ni ikibazo nyabaki wabaye iki kwishuri hehe ninde yagushavuje manafisa Wiki. Sinda. Kando ile yaka. Umviriza ndakubwira. Umviriza mwana wanje, umviriza. Naje ubwanje ntibindyoheye, sibyo? Birambabaje. Ariko byamaze gushika, sibyo? Ntiwihebure, sibyo? Manu shoko mbingenere namwihaye. Basi. Niwi
sibyo umviza ndakubwire jewe nyoko wawe ndabizi ko uburyo biremereye ndabizi mugabo gusa urabona ko ari ingaruka mbi y'ibintu wakoze sibyo ntaragusengeye ariko ikimbabaje si ubwo buze sibyo bigushikiye ibyo bigushikiye byamaze gushika ariko ikinezera umutima wanje nuko nagusengeye kandi amasengesho nagusengeye ntazohera urumva mama garukana ivyiyumviro mama garukana ivyizigiro mama nabumvirije kandi birambabaje gusa ari igitekerezo cyose mama ibyo ntacyo bitwaye mugabo ikintu numvise ibyo si iherezo ry'ubuzima mama kandi waramusengeye n'ibyo mugabo ndakwinginze hari ikintu gikuru kidasanzwe yokora kandi gishobora kumumenyesha mama mubaze niba yoshobora basi kwakira umwami Yesu mu bugingo bwiwe kuko nico gishobora kumuhindurira ubuzima ico nico gikuru mwana wanje ari nkamwe kwakira umwami Yesu ubuzima bwawe ntugarukira ngaha sibyo ubuzima bwawe burabandanye kandi wowe uri w'agaciro mu buzima bw'Imana ifise ico yakuremeye hari ico ishaka kurangura muri ino sibyo ko byabaye je ndavyakiriye sibyo nditeguye kurera umwana nubwo ntashobora kuronka ubushobozi bwose ariko igikuru garuka umutima wawe ku Mana sibyo urabona ko ibintu byose wagendeyemo ntaco byakumariye no mubabaro gusa garukana ibyizigiro byawe ku Mana kugira ngo ibyizigiro byawe bibe ku Mana ibisigaye umuntu uronka amahoro hariho amahoro Yesu atanga sibyo hariho amahoro Yesu atanga murakoze cyane tumugene ndabashimira nta kibazo umuvyeyi ngawe n'ivy'agaciro cane nta kibazo mwana wanje nta kibazo musengere kadusenge haleluya ndagushima mwami ko wewe wemeye ko ibintu bigenda gutya kugira ngo umutima wiwe ushobore kuwega ndagushima sifite amajambo menshi novuga ariko icubahiro ni cawe icubahiro kikugarukeko iyo umunyabyaha yihanye mw'ijuru ngo ni impundu icubahiro kikubeko ibisigaye ndazi uzotuba hafi wewe uzotugendera n'uzomenye uko bigenda ariko igikuru nuko umutima wihanye mw'ijuru ni impundu ishimwe ni ryawe rirakubereye n'izina rya Yesu amen komera mwana wanje urakoze cyane genda jya mu ruhuko sibyo Mani irakoze hari ikintu ntari narakubwiye ubonye n'uwo ntako ntamuhanura hariho n'ubundi mugenzi we bari bagendana ari babiri jewe nabagiriye umutwaro igihe cyose nkabasengera rero mama ntushavuzwe n'ibibaye iyo yari inzira kugira ashobore gukizwa rero Imana ishimwe ko yakiriye umwami nk'umukiza mu bugingo bwiwe mpungu wanje jewe sindabira ibintu hafi sibyo ariko ndaba n'inyuma yaho sibyo kuko Imana iradukunda kuruta uko twebwe tubitahura sibyo kandi amasengesho ntuzotinye gusenga iyo uri kurasenga wowe urashobora kwibagira n'ibyo wasenze ariko Imana yoyo ntibita iguma ivyibuka n'amasengesho rero urabizi yuko amasengesho burya je hajye turiko turasenga donc umwanya umwe wamengana twubabara kubera ibishitse ibishikanje gutwara mugabo mu mutima wanje mva amashimwe ko akicije ko abaye cyari mwigisha rero ndakwinginze unezerwe ko Imana imwivyara ubundi bushasha ico gikuru cyane ndagiye kuruhuka mva genda nami Yesu abane nawe amen